niho bari ikintu ca mbere twumva mu buzima bwa kano kazi dukora mu gukora film canke mu kuja muri entertainment ni kumva ngo umugore wanje ntiyokora ibi umugore wanje nta mukobwa norongora ari muri ibi bintu abakobwa baba bari mu buraya haba n'abaririmba gospel ntibabaye pari n'abandi baririmba gospel cyane n'abandi bose bavuga ngo nabakizwe he bavuga ati umukobwa wanje kumana natwe usanga turi muri behind camera usanga natwe namwe ubwanyu barataka namwe ubwanyu mutaboneka baravuga ati ari muri ibyo bintu kabaye umuntu kugira ngo abe fidèle mu rugo cyangwa umuntu kugira ngo mugire umugore sikese y'akazi akora ahubwo ukwiye no kumushigikira kubera ko umuntu afite personality yiwiwe amahame yiwiwe ivyo atarengako nyene urumva ko nyene muri make ubukwiye gufata umuntu personnellement apana akazi akora ico nababwira basha sikese yo kuvuga ngo mubonye ngo sene kuryama ngo nto baca baryama Onani. Ati none bijya bintu birijana. Na sinema irashaka guhera. Irashaka guhera n'abatanakoranye. N'uwarafashe sound. Ugasanga nafatanye n'umuntu kubera ya personality ni personnel. Sikese yo ko mwebwe mwakinye sene kuryama. Iryo sene kuryama yo nibyo gukina nyine bavyumva. Haba hari team technique nini cyane. Numva nta kirenze coko. Tubaho canke ibintu by'ubutandero bibaho. Tuba twambaye twama twavyerekanye ma behind the scene uba wambaye ego urashaka kubona ngo umuntu yifutse ishuka yonyene abahungu razi torse n'ibintu bisanzwe barakora agapira ngene n'ibintu bisanzwe ku bahungu umuhungu akabona afite ari torse hejuru hama umukobwa nawe afite nk'ishuka nk'uko gaca yumvira ngo arambuye nta muntu n'umwe hajya aba yambuye nta n'umwe uretse wonyene aba yakuye agapira ego tuje kuri point yo kubaka izina no kugara nawe uri nayo cyane urashaka twahuye duhuye ngaha ari mati nakwandika isi ntwanyishura yego rukuri kandi akubwira ati yongeso nimbi reka rero ndababwira abantu mutwandikiye yani vuga ku ruhande rwanje ko nongera mvugira n'abandi bantu nzi neza ko bashaka guhura n'ibibazo tuba turiko turacana umwanya dufise ico ni cyambere ni muto tuba turiko turakora film cyangwa turiko turafreshisha kwandika cyangwa turiko turaruhuka ko natwe turabantu ntituraamarobo turakenera kuruhuka urashaka kwandika message ikamara umunsi umwe canke ibiri canke itatu wanagomba n'ukwezi ata mutima mu burimo kubera kwa kubura umwanya nkaza kushira message mu ijoro nkaca nshira nka 10 nkaca nduhanje nkaca ndyama canke nkaca ngumvugana nabo nyene tuko turishurana uwo mwanya nyene donc umuntu yidogera umuntu public figure nko ayivuze umuntu yishure message atamurondeye kuri call isanzwe uwo niwe mubi kora rondera ikintu cyose cyangwa gitoye nubwo ari kudandaza amagi nubwo ari kugira iki rondera ikintu cyose ukora ntukizerere ngo kuvuga ngo nzoja mu rugo rw'aba boss ngo riko ndondera umugabo atunze ubwo mugabo amahera nayiwiwe sayi wawe ugomba kuba esclave yahantu uzobwiye kurongorwa ugomba gukora ikintu cy'iwawe uvuga ati ndagiye hariya nande nazikora ico ntwayeyo apana ico ngiye gukora gusa kituba abantu tuguma turi gusa gutega amaboko guteza amaboko donc umukobwa wese je ariko arankurikirana ndamusaba gukura amaboko mu mpuzu kora simvuze yuko udashaka gusaba ubufasha ariko ubwo bufasha niba ubusaba n'ubusabire kwisiga n'ubusabire gusoma ubuvyaza umusaruro ko ikintu kiri nubwo coba gito kiri bukuvyarira umusaruro nuko niyo message natanga kwa kobwa Hello my people ndabaramukije ivanye n'umwe wese aho aherereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno munsi n'umunsi uri special ijambo ry'ihumure ushaka kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo cyo mu buzima cyari cyo cyose ndashaka ndakubwire ntiwihebure kandi ntutumubona nk'ukumenga ubuzima buraheze ivyo nibigeragezo gusa birashika mu buzima nta numwe afise ubuzima bwera de adafise ibintu bituma yumva yohungabana kuko turi kwisi ntituri mu ijuru uno munsi rero turi muri deba isanzwe turayaga utuntu n'utundi turi kumwe n'umusineaste wacu umujene demoiselle abikora neza muri movie industry y'u Burundi nawe se wundi ni Kado Havel. Oui ndakwakiriye
Murakoze cane. Meze neza. Ndashima Imana, nawe ni gute? Ndameze neza kandi uraberewe. Urakoze cane, nawe uraberewe cane. Ubwiza burarenze. Wewe bwakurenze kurusha. Ubwiza burarenze, none yemwe tuvuge gute? Ubu unyama candidature tuzavura tubura nizo dutora ku mukobwa wacu Kado Havela. Ko inka zitonde nyinshi. Urafise musaza wawe azozizana? Canke umukuzi? Yaba ndamufise vraiment. Umva ko kandi urazi rero ikindi kintu nubwo naba ndamufise kugira ngo rero nawe agutumbere urumva ko bisaba abe afise foundation ikomeye ntibyumva nawe ni wowe mwikoza. Okay, Kado Havela uno musi twamutumiye kugira ngo tuyage utuntu n'utundi. Kado, uyumva gute ko uri kuri micro za Royal TV? Ndashimye cyane rwose ubutumire kandi umva nezewe cyane kuganiriza abakunzi ba Royal TV kuko nzi ko neza mu bakunzi ba Royal TV harimo n'abakunzi ba Film Ndundi hamwe n'abakunzi banje cyane. Akajambo kamwe ku bakunzi bawe? Abakunzi banje ndabakunda cyane, nukuri mukomeze kubana nanje mu supporting mu bihe byiza na bibi kuko ko nico ijambo umugonzi bisobanuye cyane. Uno musi rero shaka twe turayaga mbega Kado Havela uri kuraraba ubuzima bwo kumenyekana umaze kuba public figure abantu bakaba bakuzi, hari nk'ahantu ushobora kuja ukavuga Kado Havela ibiki embouteillage no kubaho bwa buzima utaramenyekana buryo bwa kera utaranjira neza muri industry n'ubwahe buzima ubona buryoshe? Bon singira ngire comparaison kubera ko ubuzima bwanje aho bwaba bugeze hose narabwakira, donc ntaranamenyekana nari ndyohewe ubuzima bwanje bwari buryoshe kandi n'ubu namenyekanye ubuzima bwanje ntabwo nkomplika sindi muri babandi baca bagomba kwinyegeza. Rero ubuzima bwanje ndabuviva, narabisengeye kumenyekana, narabisengeye gukundwa n'abantu, so mbonye umuntu ndamukije ndanezerwa sivyo? Niyo mpamvu ntinyegeza, siniyegeza hano muri quartier uza kumbona ndigiye kwikurira nk'ikintu cyose ndagenda kucigurira njewe. Yego rero donc ubuzima bwose buraryoshe kandi ubuzima bwo kumenyekana ndiko ndabuviva kabisa cyane, ukukuramukanya n'abantu, kuko abana bangwako, donc ndakanyamuneza ntazi ingene nosigura. Yego. Mbega uri kureba ubuzima bwo kumenyekana ubona harimo akarusho canke inyungu kuri plan financier, ndavuga nko ibintu bishobora guteza imbere kumenyekana kwawe, ubona ko ushobora kugira influence muri ico kintu? Cyane gose kubera ko kumenyekana ho rero bifise influence nini cyane gose kuri plan financier. Ndashaka kuvuga nk'ubu uye ari umuntu ushobora kumbona nko mu barabara cyangwa ushobora gufata taxi kavuga sha mabuje n'ukuri umwene umugore wanje akunda filme zawe ndakurihisha kandi ndazi ko n'umusasha nyakira neza navuga ko nakurihisha. Canke nkumva ndahuye n'umuntu cyangwa ngenda nko muri banki nkabona mu banki arampamagaye Kado ingo sintonze, donc izo nzava ni avantage nyinshi kumenyekana nukuri biraryoshe, uronka nyine ama avantage menshi cyane gose aho uri hose ubumva uri privilege. Yego. Hoba hariyo challenge uhura nazo kubera kumenyekana kwawe? Yego kubera nivyo navuze ko biryoshe ariko hari igihe ubura nk'umuntu akakuta nk'agakomantere par exemple ngiye nko kwigurira amakara muri quartier ngo manteke ndi umuntu asanzwe ndarya sivyo, niyo gura amakara ahitanye amakara mu gashashe aca mara umuntu Kado Havela sawa naje ndamara mu kijana kuko nabisengeye kandi nta kibazo mfise kuramutsa abantu no kuryoherwa nabo. Uragura amakara nibaza ko utobukoresha amakara nk'abandi bose. Avuga yego shanu kuri ngiye gura amakara udashaka karibu muhira dusange ndagutekera. Yomba rero sinenze ko nza kukubona ngaha kwe canke uriye nka bisi uvuga ngura fata bisi ngo kovai ukuri untarihe urumva nako naka avantage mugaba iyo si commentaire mugani cagihe akantu agachallenge gahari ni cagihe bagufeza dutedo twa meme ukavuga est-ce que ibintu ko ndakora nivyo umuntu aba akwiye gukora ariko mbega nuko nariye kwitwara nk'umuntu yamenyekanye numva nariye gutwengera abantu nuko nariye kuramukanya. Ariko iyo wicanye nuko cha wimva kavuga ati none uriya yabimbwiye amfashije voilà tuvuga ati reka mbeho realite yiwanje hama savuhere mama yo kumenyekana bice biryoha bice binoro. Kado uno musi uri muri movie industry
kandi uramaze kubaka izina vraiment nta numwe atabibona ndashima Imana cyane. Mbega uriko uraraba ukuntu igitsina gore kiba kiri muri movie industry gifatwa cyane cyane mu gihugu cyacu Burundi, kuko igihugu cyose kirafise ukuntu kiba kimeze selo na mentality y'abantu mu mitwe yabo. Hirya no hino urumva ati jewe umugore wanje ntiyoja gukina amasinema, jewe umugore wanje ntiyoja muri biriya ibi na biriya. Mbere nk'aho akavuga ati umaze kubona umukobwa cyangwa umumama agiye mu masinema uyo wabashitse kuba indaya cuheba. Ese uriko uraraba wewe ubirimo n'ukuntu ubikora n'ukuntu wabifashe nk'akazi cyane cyane mu kubaka izina ryawe, izo commentaire iyo uriko uravyumva canke uhuye n'umuntu ariko aravuga nk'ivyo ugasanga n'umuntu w'umupapa uvyakira gute? ivyo zose twama twavyumvise bera ni kuko Imana niho aba ari ikintu ca mbere twumva mu buzima bwa kano kazi dukora, mu gukora film canke mu kuja muri entertainment. Ni ukumva ngo umugore wanje ntiyokora ibi, umugore wanje nta mukobwa norongora ari muri ibi bintu, abakobwa baba bari mu buraya, haba n'abaririmba gospel ntibabaye parni nawe baririmba gospel cyane n'abandi bose bavuga ngo nabakizwe he bavuga ati umukobwa wanje kumana natwe usanga turi muri behind camera, usanga natwe namwe ubwanyu barabata namwe ubwanyu mutaboneka baravuga ati ari muri ibyo bintu kabaye. Izo rero ndavyumva nkaca mbona ukutaratera imbere kwa mu mutwe kw'abantu canke umuntu wari we wese, kubera ko je sinza kuvugira muri rusange, ndaza kuvuga umuntu kuri umwe kubera ko nivyo abenshi nuko bameze. Abenshi bavuga ati nta muntu norongora ukuntu ari muri ibi bintu, n'igico nyemeze ko ari umugore wanje, n'igico nyemeze ko ivyo barimwo iki n'ibiki, urumva amablabla menshi. Rero ndavyumvise mvuga ati okay nta kibazo, ni point of view yawe, kumbura umunsi umwe uzoronka chance yo kuja muri iyo position yawe canke kuronka ikindi kintu ico cose bizotuma ugurura amaso ukabona ko abo bantu bivana n'umuntu, kuko n'utari muri industry aragutrompa akakuvanga na wa mwana wizanira ugatunga ngaho. None abakina film urashaka kuzana umugore asanzwe ari decent ari ngaho onye kumbura adandaza nk'impuzu, uriya mukozi akoresha ugasanga yakuvanze nawe abakina film cyangwa akakuvanga n'umukiriya mushorera abakina filme. None rero ivyo ndavyumvise mbambona umuntu ataratahura ubuzima kumwe bumeze, mbambona umuntu ataratahura yuko kuvanga umuntu canke kuba umugore mubi atari ikibazo c'akazi ukora, ahubwo personality n'ingene wakuze. Rero mvuga ati bo nta kibazo wabifata uko onye umunsi umwe bazokuvanga wabandi wase wa wundi wari kubana nawe ngo niko yango ni umujournaliste ngo ni Bella Shaka ngo akora kuri Royal TV, ugiye kurongora umukobwa peut-être kuriye na ruguru wanago ariko arashitse arasirimutse nararase n'umugundu wabona ari decent ukabona umugarde yo kuri portail hariya umusiti canke umuboyi yego kumbe ugasanga nibuze ko mwamukwiye kumenya. Reka ngiye ko mvuga kino kintu, umuntu kugira ngo abe fidèle mu rugo canke umuntu kugira ngo mugire umugore sikese y'akazi akora, ahubwo ukwiye no kumushigikira kubera ko umuntu afise personality yiwiwe, amahame yiwiwe, ivyo atarengako nyene urumva ko nyene muri make uba ukwiye gufata umuntu personnellement apana akazi akora. Uno munsi hariho amasene usanga atandukanye iyo movie ziriko zirakinwa, cyane cyane tuje mu masene ari romantique, aho usanga uri umukobwa n'umugabo cyangwa umuhungu babahaye sene nk'abantu bakundana canke bubakanye, bakabona swate muri mu gitanda canke murahoberanye canke murasomanye canke muraryamye. Mbega iyo muri hajya muri sinema muriko murabitegura sene yo kuryama, kuko hari igihe tubona hejuru baba batambaye kuko baba bari mwishuka, ese nyene kajya kantu kagenda gute? Ico kibazo nk'ico bamaze gushisha ko bijya bakuru jezo ndotinda muzaze kuri teke muvyirabire kandi cyo kama behind the scene, kuko abantu babibonye bobo hari ukundi kuntu baca biyumvira kuko ntibaba bari sur terrain. Ariko turashaka ko behind the scene basha kenshi turashaka ama behind the scene ubwo atari misi yose. Ico nababwira basha sikese kuvuga ngo mubonye ngo sene kuryama ngo nto baca baryama onani
ati none bijya bintu birijana na sinema irashaka guhera irashaka guhera n'abatanakoranye n'uwarafashe sound ugasanga nafatanye n'umuntu kubera ya personality ni personnel si kese yo ko mwebwe mwakinye sene kuryama iryo sene kuryama yo nibyo gukina niravyumva haba hari team technique nini cyane numva nta kirenze coko tubaho canke ibintu by'ubutandero bibaho tuba twambaye twama twavyerekanye ma behind the scene uba wambaye ego urashaka kubona ngo umuntu yifutse ishuka yonyene abahungu rayizi torse n'ibintu bisanzwe barakora agapira ngo n'ibintu bisanzwe ku bahungu umuhungu akabona afite ari torse hejuru hama umukobwa nawe afite nk'ishuka nk'uko gaca yumvira ngo arambuye nta muntu n'umwe hajya aba yambuye nta n'umwe uretse wonyene aba yakuye agapira yego reka tujye kuri point yo kubaka izina no kugara tujye kuri point yo kubaka izina no kugara hariho umuntu ashobora kuvuga ati kanaka Kado Kavere yarubatse izina ati mbega bashe namuvugisha aranyishura bivanye na experience y'umuntu usanga yarubatse izina akaca ahindura like comportement akabona ko ni muri niveau yawe we ntidushobora no kuyaga cyangwa ugasanga urafise fan base nini fani pardon Kado agafoto Kado selfie gezaho ntigikunda cyangwa ukavuga ati naramwandikiye Kado Kavere naramwandikiye Fani Lavine ntiyanyishyuye ako kantu wowe ukabona gute icambe iyo ngeso nawe uri nayo cyane twahuye duhuye ngaha ari mu tina kwandikiye sintiwanyishura yego rukuri kandi avuga ati iyo ngeso nimbi reka ndababwira abantu mutwandikira yani vuga ku ruhande rwanje ko nongera mvugira n'abandi bantu nzi neza ko bashaka guhura n'ibibazo tuba turiko turacana umwanya dufise ico ni cyambere ni muto tuba turiko turakora film cyangwa turiko turafreshisha kwandika cyangwa turiko turaruhuka ko natwe turabantu ntitura amarobo turakenera kuruhuka urashaka kwandika message ikamara umunsi umwe canke ibiri canke itatu wanagomba n'ukwezi ata mutima mu burimo kubera kwa kubura umwanya nkaza kushira message mu ijoro nkaca nshira nka 10 nkaca nduhanje nkaca ndyama canke nkaca ngumvugana nabo nyene tuko turishurana uwo mwanya nyene donc umuntu yidogera umuntu umu public figure nko ayivuze umuntu yishire message atamurondeye kuri call isanzwe uwo niwe mubi wamurondeye kuri call isanzwe wamubura atuwandise message muri WhatsApp ukabona ntibakwishyuye telefone canke bipa kubera ko muri WhatsApp izege Imana n'ubu no guha telefone yanje candaye guhuye imarana umunsi wose ndabe ko do washoboye kwishura message zibiri hajiza gushobora sheri wanje hajiza gushobora cyane abantu rero mutujajinga ngo nisho message unagira ukuruko Imana ubashira muri place turimo namwe ntimwoshobora ko nta mwanya kuja message buhari uri kurirukanga uri kurakora uri kuragirane wishuye zibiri canke zitatu ugaca usanga uri kuganira n'uwo muntu nyene donc niba ukeneye ikintu vraiment cihuta canke ukeneye kuramukanya bipa uwo muntu nawe atazafise amayinite nawe aza kubipa ruturu mubone ko yabonye iyo bipa yawe mugabo nizese kwidogera umuntu ngo narakwandikiye ntisina kwishura umwanyishura ngo utamurondera peri sanzwe ama ukamubura Kado uno munsi tuvuge uraronse umugabo amen nareko benga nkoza hababara yewe bakubwira uno munsi uraronse umugabo uravuze ati umugabo aravuze ati Kado Kavere je uno munsi nkeneye kugushira mu mago hari n'igihe ushaka gusanga abantu bako baragukurikirana ubunyene hari abafite ico cyumviro ugasanga ni nk'abantu igihumbi bose bafite icyumviro kuri Kado Kavere akavuga ati ariko peu importe izina umaze kubaka jewe nifuza yuko wocu heba cinema ukaja mu mundi buzima wanashaka nka gusaporinga mugakora ibindi bintu urumva ko woheba carrière yawe ya cinema ukaja gutangura ubundi buzima cyane cyane ukavuga ati peu importe izina ryanje ndari dropinze giye mu bundi buzima tambwire rero uramufise oya banza wishure kwishura ndawufise ariho banza wishure tuganire kugira ngo mpama arigima yiwe nanje nzana yiwe tuganira mbiri gituma no heba carrière yatumye jambo bon je simvuze ko bitoshoboka birashoboka mugabo biravana ngumvize neza ça dépend sinamvuge ngo sino kwigera ngo sino mwikozo canke iki
Mugabo biravana kabisa kandi byaba bigoye ivyo biravana byaba bigoye kuko uzi ko bitoshoboka ariko byaba bigoye kubera ko buriya mu buzima byova kure mu buzima sinkunda umuntu atuma ashaka ko mbaho indoto ziwe kubera ko wewe akeneye umugore w'umudandaza ncemera ivyanje cemba uwo mugore ashaka biragoye ko mbaho indoto z'uwundi muntu mba numva nkeneye umuntu asapotinga indoto zanje apana nkeneye umugabo asapotinga indoto zanje apana umugabo mbaho indoto ziwe ni ukuvuga nubwo yoba yagukunze ashigikira indoto zawe at least kandi anyizere kandi akwizere niko ndavyumva ariko sinavuze ko bitokunda hari igihe woza ejo ati ndabihevye vraiment urazi urukundo ko ari urusato kuko uri urukundo vraiment ambwira ati ndabihevye mugabo stojo mugabo nipfuza kandi namasaba Imana so mugabo azotuma mpeba indoto zanje so mugabo azotuma mbaho indoto ziwe ni umugabo azotuma azogushigikira umwe wese abimuha indoto ziwe tugahuriza hamwe kugira twubake ikintu kinini kandi tugashigikirana mu butandukane bwacu kubera ko nanje nk'ubu sinashizeho kondisiyo nkeneye umugabo ngo runaka agakora ibi nkeneye umugabo w'umudirector nkeneye umugabo w'umukameramani nkeneye umugabo w'umu-electricien canke iki numva umenga ubutandukane bwacu buzaba bibwiza kurusha aho nzokora ikintu nakunda kubera ko ari naka yakintu uno musi rero hariho aba jeune fille mbere n'abamama benshi bagukurikirana ndashaka ugire message wosigira cyane cyane aba jeune fille ugwaruka aba jeune fille icyo nababwira kore cyane ntiwisige gusa ntugwe amavuta azinze gusa nturondera akayobe gusa canke ubwirabure gusa rondera amafaranga mu maboko yawe hari ibintu vyinshi n'amamvu bitwa amaboko igihumbi ikintu cose ushobora gukora ikintu cose ukorako amaboko y'abakobwa yarahezagiwe ni amaboko Imana yahezagiye kora rondera ikintu cose ubwo kiya gitoye nubwo ari kudandaza amagi nubwo ari kugira iki rondera ikintu cose ukora ntukizerere ngo kuvuga ngo nzoja mu rugo rw'ababosi ngo riko ndondera umugabo atunze ubwo mugabo amahera nayiwiwe sayi wawe ugomba kuba esclave y'ahantu uzobwiye kurongorwa ugomba gukora ikintu ciwawe uvuga ati ndagiye hariya nande nazikora ico ntwayeyo apana ico ngiye gukurayo gusa ituba abantu tuguma turi gusa gutega amaboko guteza amaboko umukobwa wese je ariko arankurikirana ndamusaba gukura amaboko mu mpuzu kora simvuze yuko udashaka gusaba ubufasha ariko ubwo bufasha niba ubusaba ntubusabire kwisiga ntubusabire gusoma ubuvyaza umusaruro kora ikintu kiri nubwo coba gito kiri bukuvyarira umusaruro niyo message natanga kwa kobwa ndagushimiye nakoze cyane reka tumushimire Kado Havelle bivuye ku mutima hari byinshi yaretse avuga ati reka namwitabe Bella Shaka nemere vraiment nshishene ndahashiki twiyagire ubahwe none ubahwe cyane nawe behind camera thank you coup de chapeau kuri Pasi Pro abikora neza big up my brother ejo ni heza kandi haraka Bella Shaka Roy TV weekend ciao imutangwe muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragase utinduta Roy TV TV atandukanye, TV, ibica bigaciga.